warubizi. Kaze mu kiganiro cacu warubizi. Abakunzi, abanywanyi, umuryango munini wa warubizi udukurikirana, ndabahaye ikaze. Nashaka kwanza abantu mu kiganiro giheze barambaje ngo dada wabaye iki mw'iji ryawe. Rimeze neza kandi ndashima Imana. Rero ndabahaye ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Nagira nsubira inyuma mu kiganiro twakoze na Madame Joseline. Ni ikiganiro kiriko kirafasha abantu benshi. Abantu baratwandikiye, abantu barandikiye Madame Joseline ko yobafasha. Nukuri ndashima Imana yuko hari ikintu cakoretse ku bwa kirya kiganiro. Ndashima Imana yuko hari abantu bakiriye umwami Yesu. Imana yumve yuko tuyishimiye. Kindi nagira ndabaha ikaze abantu bose badukurikirana ikiganiro, batwandikira batubwira ati dada courage mu kiganiro warubizi kiradufasha. Hari abantu baba bari muri Afrika bakirindiriye bambwiye ati ikiganiro gisohoka ari saa 9 z'ijoro. Nurumva nukuri n'ubuntu bw'Imana kandi turabishima yuko ikiganiro warubizi kiko kirafasha abantu benshi. Rero ikaze n'umusi tubane, nibaze yuko aho muherereye muriko muraturaba, muriko muradukurikirana mumerewe neza. Batamerewe neza nashaka ndababwire ngo hanga amaso ku mwami Yesu, hanga amaso kuri Kristo. Ntukarabe ibigeragezo uriko uracamo, ntukarabe ibikunanije, kuko iyo uravye Kristo nukuri uratsinda. Hari ijambo rimwe ryo muri Matthieu 14 ritwereka ingene Petero yagendagenze ku mazi. Igihe yariko araraba umwami Yesu ntabwo yigeze yibira, ariko igihe yibiye ni igihe amaso yiwe yaravye yamipfunda. Rero nk'umwana w'umuntu ntukarabe ibi ama challenges, ntukarabe iyo mipfunda, ntukarabe ibikunanije. Aya maso yawe raba Kristo. Kristo niwe gisubizo cy'ibibazo twaba dufise. Rero nagira ndabaha ikaze n'umunsi. Nashaka ndababwire gusa ni amaso yanyu arabe Kristo. Kaze mu kiganiro c'uno munsi. Ni ikiganiro tumaze imisi dukora ku ruvyiruko, aba jeune. Mbega nibiki bibananije? Ni gute umujene yobaho ubuzima bwiza uhimbara umwami Yesu, kugira abone yoroherwe mu nzira yo bari kwaracamo. None umunsi nivyo tuza kubandanya. Numva umenga ni Imana irikira, niyo season Imana irikira dutwaraho. Rero n'umunsi ndafise umugenzi wanje, n'umumama w'umujene nkunda, nubaha, mwiza, aciye bugufi. Muraza kumubona niyaza karibu tubane. Ariko ava yuko ndamuha umwanya, nashaka n'ukuri mugende mugire subscribe, share, like, ubwire n'abandi bantu, shira ku mastati yanyu, babwire ati #warubizi. Ni murabe ikiganiro kuko nico tubonye abantu cyane kuri Instagram, kuri WhatsApp. Abantu baratwandikira bakatubwira ati nabonye stati ya naka cenangura gukurikirana ikiganiro. Rero avant yuko dutangura, reka ndabaha iminota mikeya twakira umutumire wacu. Kaze. Warubizi, warubizi, karibu Nate. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego. Kutekereje. High five. Karibu mu kiganiro warubizi. Yego murakoze cyane. Nshaka ndagushimire bwa mbere na mbere. Sinza ndabifata ibisanzwe iyo ntumiye umuntu agashobora kuza mu kiganiro. Ndazi tuba turi mu bintu byinshi, amashure, ubuzi, ariko iyo umuntu yafashe umwanya we akaza mu kiganiro nukuri numva ari ibakwe mba nagiriwe. Rero ndabigushimiye. Yego nukuri nanje ndabashimiye ko mwanyiyumviye ko mukantumira. Nanje sinabifashe nk'ibisanzwe, nubona Imana yangiriye. Nukuri nanje nashimye Imana kandi ndanezerewe cyane. Amen. Nkuko rero twama dutangura imisi yose, twama dutangura dusenga, twiragiza Imana, kandi abatumire bacu nibo bahora badusengera. Karibu rero. Yego murakoze. Kadusenge.
Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko watubwiye neza tukongera gushika kuri ino saha mwami duhumeka umwuka w'abazima mu bihererwa icubahiro papa wagize neza uhoraho mana nziza tugushimira no umwanya mwiza waduhaye wo kuba imbere y'ubwoko bwawe mwami tuvuga ugukomera kwawe tuvuga ubushobozi bwawe reka mwami Imana mpemu wawe yera aba ari waganza hano hantu mu kino kibanza mwami mwiza iby'ubwenge mwami Imana ibihindura ibikomeza ibyubaka mwami Imana aba ibyo bituruka muri twebwe mpemu w'Imana aba ari ibyo adusunikira mwami Imana kuvuga uhoraho urakoze icubahiro cyose no gukomera bibi byawe mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze dushima amen amen. Karibu rero mu kiganiro nashaka utangure wibwire abantu bariko baradukurikirana muri bandi mwidondore. Murakoze je nitwa Nadeje Irambona niyo mazina yanje. Yego. Umuntu avuze akubajije ati Nadeje ninde o kwisobanura gute? Nadeje ni umuntu yagiwe neza n'Imana ahindurirwa amazina ya uyu munsi nkaba mbarizwa mu bana b'Imana. Amen. Ndashima Imana yampaye agakiza. Ikindi Nadeje ni umuntu yagiwe neza n'Imana kandi muhaye irindi zina ryo kwitwa umugore w'umuntu. Ego noneho Imana imana irindi zina ryiza nyene ryo kwitwa umuvyeyi. Abafise umwana umwe. Yego murakoze. Amen. Nashaka duhere mu buto wavuze yuko Imana yaguhinduriye amazina iguha umutware iguha ikibondo ariko nashaka duhere mu buto. Mbega ubuto bwa Nadeje bwari bumeze gute? Nadeje yarafise abavyeyi, ubuto bwa Nadeje bwari bumeze gute? Rakoze. Jewe nakuze nta bavyeyi mfise. Ndavuga abavyeyi b'amaraso ntabwo nigeze mbona n'amaso yanje bapfuye ndi mutonya. Ariko Imana yampaye abandi bavyeyi bandera kurinda aho ngeze ubu. Yego ndabishimira Imana. Muri make nakuze nta bavyeyi mfise. Yego. Urafise abo muvukana? Oya. Ni jewe jenine. Abavyeyi bapfuye ungana gute? Bambwiye yuko mama wanje yapfuye mfise amezi 3. Yego. Hama Nadeje yakuze gute? Wakiriye umwami watubwiye yuko wahinduriye izina witwa umwana w'Imana, wakiriye agakiza ryari? Ubuto adolescence yawe utagira abavyeyi, ego wari ufise abakurezi Imana yari yaraguhaye abandi bavyeyi, mbega wari umeze gute? Wari umukobwa umeze gute? Ego urakoze. Umva ico gihe nacindegwa n'amafamiye. Nabanje kubana n'abankre banje yande nashimira ankre wanje yandeze ntiyari afise nawe umuryango. Kandi yaragira ibyago yari umusirikare arakomekera ku rugamba akiri muto nawe ariko ico gihe no yafashe charge yo kundera ariko imbere yaho narizwe na nyokuru wanje. Ego hama nyuma ahageze ko ntangura ishuri ico gihe twaba ruguru ahageze ko ntangura ishuri umwokere wanje yarasaba nyokuru wanje ati umwana ko yari wenyene yahavamera nabi ndagusabye umumpe ndamutware Bujumbura aje kwiga ati mama vacances azohoraza kukuramutsa. Nuko onkra barano ayi Bujumbura anje gutangura kwiga mu wa mbere ariko ibyo bintu byose yanabikora arigwaye wewe ari mu bitaro. Kurinda kugeza n'isa nje nakuze mbona gwaye mu bitaro agendera kuri kajya gasheze Laurent yaragwaye muri hôpital militaire. Ariko yarakora ibintu byose nk'umuvyeyi byose mba nkeneye kunyigisha kunyambika nukuri ndabimushimira cyane. Yakoze ku mutima wanje mu buryo budasanzwe. Yabaye muri make mu mwanya w'abavyeyi banje kandi agwaye. Yego. Ariko ndanashimira nyene na nyokuru wanje nawe urumva niwe yanditse kuva kuri amezi 3. Yego.
hama warakuze uba kuri uwo monkre wawe nyene ahubwo we urumva ko yari mu bitaro yabanje kunsabira ahantu mba muri famiye nyuma ngenda kubana n'undi nawe bavukana nawe yari monkre wanje nuko abandanya afashiriza ngaho yego hama ico gihe ngeze mu 10 niho nabashije mpejeje u10 niho natandukanye no monkre twabana ariko muri ico gihe nabana no monkre gusa nawe mu famiye we yabaruguru umva nakuze ndi umwe nyene no muri iyo nzu nari je nyene umuntu mwabana umwana hari igihe higeze kuza abandi nyuma baraza ariko ico gihe niba na je nyene nkumva nyene birambujije amavuga kuko indi je nyene ariko ndabishimiye Imana uko byagenze kose hama rero mu nyuma wambajije igihe nakirijwe cyangwa uko niko nakuze ariko muri uko gukura kwanje ndabishimiye Imana cyane uwo monkre yagiye amfasha kambwiye ati ndahari nta kintu na kimwe uzomburana kiretse nta nico uzonsaba uzokwigera ubura kiretse unsabye ikintu ntabasha kuronka ati kandi ndizeye neza ko utazoshobora kunsaba ikintu atakintu uzoshobora kunsaba ngo nkibure nade nashaka tugende bukebuke jewe nanje nakuze ata papa mfise ariko hariho ukungene mama yagerageza twebwe abana ntitwumve yuko ata papa dufise uravyumva rero wewe ntawe wigeze ubona kandi hari ahantu hejeje kuvuga ati naribaza igituma DJ nyene ati bikansiga nkumva nyene birambabaje mbega ubwo buzima naho ego uwo monkre wawe yahagaze akakubwira ati ibintu byose nzobiguha mu mutima wawe wumva umerewe gute mbega ubu unyuri kuraraba ubuzima bwawe hari ikintu ubona coba carabaye kugira kubera utari ufise abo bavyeyi canke abantu bari impande yawe nk'abo muvukana mu buzima bwawe hari ico ubona coba carabaye atari ciza ego hariho bimwe na bimwe byankozeho byakoze ku buzima bwanje urumva ico gihe naragira umubabaro noneho hagize n'umuntu ashavuza nkababara cyane bimwe biteye ubwoba nkaca nibaza ngo ni kwe ibi bintu canke ari kosa nkoze nkaca nibaza ngo ni kwera ntafise abavyeyi sinari kuba nkoze ibi bintu bari kuba bampanuye bari kuba hari ibyo bari kuba bambwiye umva uwo monkre nawe yari umuntu w'umugabo ntiyambwiye ibintu byose ego kuko ndibuka nuko kugira ngo umenye iby'abavyeyi banje nije nabimubajije ariko kandi ico gihe naje niga mu 9 ndavuga ati aho ngeze reka je ndabimubaze ariko maze no kwimubaza aragira ubwoba nawe arambwira ati kwikwimbajije nukuco yambwiye amajambo menshi cyane ankomeza ariko ico kino rero no kwishuri ndi kwishuri abana bamwe na bamwe twigana bazobona ikiganiro bazovyibuka sinaja gukina hagize kujya ko twasohoka ngo tugiye gukina nakuma nicaye sinzi impamvu sinavuga kwishuri naguma no muhira hajya ngo tuvuga ngo abana ngo bagiye gukina ngo ibiki bagiye gutembera ibyo je sinabibamo numva nshaka kuguma ngaho nyene ntuje sinzi ariko numva ibyo byose ngira bishobora kuba bituruka kuko kuntu nyene nakuze mbona nta bavukanyi mbona numva nyene ko atana abavyeyi ibintu nk'ibyo ariko mu bisanzwe n'ukuri mu bintu umwana bakeneye byose nta kintu na kimwe nigeze mbura ngira umubabaro mvuge ngo mbayeho nabi oya n'ukuri famille yarakoze ibishoboka byose nkura neza kandi irankunda famille civique kagera barankunda cyane nagize igikundiro kuri bo giteye ubwoba ko ndibuka ko usokuru wanje yangabiye inka niga mu 5 inyana mu 5 primaire ego yaragukunda cyane gose ego uje gukizwa rero wakijijwe ryari rero nakijijwe 2015 batizwa 2016 ariko ico gihe nari nagiye mu gihugu cy'u Rwanda
sinari ngiye mu Burundi navuye mu Burundi nangiye kurangiza ishuri ariko navuye mu Burundi nangiye kurangiza ishuri secondaire hama ca ngenda mu Rwanda ca ndayibandanizayo ndarangiza rero nakijijwe ico gihe ni igiki caguteye gukizwaga Nade ni igiki kuko numva umenga wari ubayeho neza warafise umwaka gukunda umuryango gukunda ni igiki ni hehe wahuriye n'Imana ni igiki caguteye gukizwa urakoze cyane umva uwo mwaka wanje yarakijijwe yasengera mu Pentecote ego ariko jewe nari katolike ariko nkurira no mu bintu by'Imana wo twabana w'umwaka wundi twabana we mu nzu yari umukatolike rero umva nanje ndabikuriramo impundi ibintu byo gusenga kuko nawe yakunda gusenga nararimba no muri chorale ego hama rero oncle wanje rero yambwiye ibintu rimwe na rimwe ngiye kumuramutsa kuko buri weekend yose nama ndi wiwe nagiye kumuraba mu bitaro akaza yarambwira nyene ibintu byo gukizwa buke ako nyene nta nje sinabishaka umutima numva nyene yuko aho ndi nsenga kandi nakunda gusenga n'ukuri hama ariko abitwaraga aho rabireka hama ariko je nakunda kumviza indimbo z'abakizwa cyane rimwe na rimwe niyo ndiko ndazumviza nkarira nkarizwa n'amajambo ndiko ndumva muri iyo ndirimbo hama oncle akambwira ati urikwirizwa niki sindamubwire ariko ndibuka ko ndi mutonya nari ntunze Bible kandi iyo Bible ndumva aha hari igipangu twigeze kubamo niga ico gihe nko muri 6e ico gipangu twabamo abantu babagenzi nyine twabana bimutse umuntu yimutse Bible yayitukonye gutyo aho cindayitora mbona nyene ni Bible hama ndayigumya kuburyo naho twimuka tukaja ahandi narayitwara rero ntangura kuza ndasoma ijambo ry'Imana noneho hariho Zaburi nayifise buri gihe ngiye kuryama narayisoma kandi sindanakizwa Zaburi ya 51 ngisaba imbabazi Imana igihe cyose sinashobora imisi yose kandi sinayibwakizwe ari umve ibintu by'Imana byaguma binzamo ntabizi nanje nkumva ndabikunze cyane rero ngeze mu gihugu cy'u Rwanda umusumere umva ibyo bintu byari muri jewe ariko nkagenda gusenga mu Katolike ariko narumva nkunda indimbo z'abakizwa nabikunda muri make nubwo ntayinda birimo hama umunsi umwe ndibuka twari tuvuye ku ishuri turi kumwe n'abagenzi banje mu Rwanda hari ahantu twarafata amabus hano rero bavuga ati iyi ni gare bus kakugeza muri gare hama ugafata iyindi rero uwo munsi twari tuvuye ku ishuri ku mugoroba twurutse bus muri gare hariho rero urusengero rwari iruhande ya gare hama ubwo rusengero bari bafite igikorane uwo mwana arambwira umugenzi wanje twatahana twanabana arambwira ati uziko hari umuntu yantumiye hano hantu yarantumiye mu kino giterane ndagusabye tugende basi twumvize gatonya turagenda tugiye numva birangyoheye cyane kandi ari ku mugoroba nuko turarangiza turataha hama ndamusaba uwo mwana hageze dimanche ndamusaba waje tugasubira aha hantu nuko ndabigusabye aravyemera turagendayo nukuri uwo munsi ndanezerwa mva uwo munsi aho hantu nemeje umutima wanje yuko ngomba kuba hano hantu ariko tumaze gutaha iyindi dimanche ngenda mu Katolike iyindi dimanche noneho numva shaka kugenda ahandi ariko ndavuga ibintu birakwiye ndakwiye gufata decision nkagira ahantu mpagaze ko nkunda hariya noneho je ndifatira decision ndavuga je nshaka kuja hariya noneho kuja mu bakizwa yego noneho wa mwana ngo madamu sunika yuko tugendayo nawe iwabo bari abakatolike mama watavyumva atavyemera aremera araza turagenda ariko nyuma yaho umumama twabana mu rugo rero arambwira ati mbega usigaye usengera hehe kubera kenshi nagenda gusenga nkagenda ntwaye umwana wiwe numva ico gihe caburi umutwara ndamubwira je nsengera anye ndamubwira ariko ntiyabikunda nawe
abenshi abo tubana ntibabyishimiye, nabo baba n'abahungu babana ntibabyishimiye, avuga ati ibintu nagiyemwo ntabwo bisobanutse bimwe nyene ya, ariko je ndabandanya. None nk'ico gihe hariho dimanche nagiyeyo, umwigisha ariko arigisha mu apotre, ariko arigisha noneho binkora ku mutima. Ico gihe ndumva ikintu yabwirije, yavuze ngo buri muntu wese yaguye canke n'utarakira agakiza akwiye kuba determiné mu mwami. Umunsi noneho je nanje ndasenga mvuga uko nyene mu mutima wanje, ndabwira Imana ati umunsi ndashaka kwidetermina jewe kuba umwana wawe, ndashaka gukizwa. Dada sinamenye ukugene byagenze, naciye numva fashwe n'imbaraga ndagwa hasi, urumva sinamenye ibyabaye. Ni guhera ico gihe rero niko nakijijwe. Yego, Imana ishimwe. Ubuzima rero bwabandanije gute? Urumva wavuye mu Burundi uragiye mu Rwanda urakijijwe, mbega kwanza mu Rwanda wabanye na nande? Mu Rwanda nabana n'umutante, ego, ariko ntiyari umutante ari proche ya famille, ego, niwe twabana, akaba yarafise abahungu babiri bavukana nawe, ego. Niwe yaciye atangura kukurera? Niwe twaciye tuba, umva no mu Burundi niwe twabana, amaze kurangiza 10e niwe twabana, ariko bobo baraza mu Rwanda, je nsigarayo, ariko mu nyuma ndanze ndabasanga mu Rwanda nanje tusha tubandanya kubana. Yego, nibo twabana. None Ganade, ico gihe umaze gukura, turiko tuvuga ku ba jeune n'umunsi, ingene mbega ni gute umujene yohagarara mu Mana, ni gute umujene yokunda Imana aka fondation fondation yiwe ikaba ari fondation y'Imana ya Kristo, ishingiye kuri Kristo. Mu buzima wowe warubayemo uravyumva yuko ego aba ku mutante, mbega uwo mutante mwabandanije mubana na deje yabandanije gute urugendo rwiwe gagakiza? Yego, urakoze cyane. Uwo mutante ntitwabandanije kubana, hageze igihe aragenda muri Canada, nanje nsigara mu Rwanda n'abo bahungu babiri bavukana nawe. Ari w'ico gihe rero urumva ntivyari byoroshe, umuvyeyi yaravuye mu rugo, ari twebwe dusigaye abantu b'abajene. Ndibuka ko ico gihe nanje umenga nari ndangije ishuri. Rero urumva ico gihe rero jewe rero ntibyari byoroshe, ariko kubera nari maze yagiye ariho nkikizwa nta nabatirizwa. Yego, ariko ndashima Imana cyane ko nari narakijijwe, nariko ndagenda ntera intambwe mu vy'agakiza, byatumye nshobora hari ibintu bimwe na bimwe ntabasha kugwamo ico gihe, kuko ndibuka narifatiye decision jewe nyene, ndavuga ati ubunye ni nkaho nari nsigaye jewe nidegemvya ibiki, nta muntu yashaka igitsure. Yego, avuga ati kube kutashize isaha, urumva. Ariko ico gihe ndavuga ati jewe rero nkwiye kwifatira umwanzuro, kuko ntabikoze ubuzima bwanje bashobora kononekara. Noneho ndavuga mbandanya gusenga. Ari ico gihe nico nafashe na decision mu bintu, ndavuga mu bintu byo kugendana tuvuge n'abahungu ibiki, ndavuga ati ndabwira Imana, nafashe umwanya wo kuja gusenga, ndabwira Imana ati Imana ndagusa njewe ndabikwemeye neza yuko guhera uyu munsi wa none nta relation shaka y'abahungu. Navuzwe nyati nshizeho umugozi ndabibrotse, ati njewe nihagera igihe numva yuko uwo mugozi uvaho, nzongera nzi ndabikubwire nk'uko ndabikubwiye uyu munsi. Noneho kandi ndagusabye ninabikuraho ico gihe nzoba nshaka kumpuza n'umuntu wangeneye yuko jewe tubana, uzoca ubikora. Tugende bukebuke ngaho. Ico gihe uravyumva
uri umukobwa urahejeje ishuri uri mwiza uharageze yuko uronka donc uraronse freedom novuga nti liberté yo gusohoka mbese nta tentation waronka kandi uravyumva uri mu nzu wenyene uri umukobwa ubana n'abahungu babiri nk'umwana w'umuntu ego wari ukijijwe kandi niho wari ubwitanga urwo rugendo mbega ibigeragezo vyararetse kuza ntibyaretse kuza rero muri uko kuza niko kubera nari narakijijwe hari ibintu nari nziti ibintu nk'umwana w'Imana je sindavyemerewe sinshobora kuba muri iyi nzira kuko ijambo ry'Imana rirabitubuza ico nico kintu ca mbere cabimfashije noneho rero mu nyuma ndavuga ati kuko hari igihe haza n'abakijijwe uko wumva ati ni mwene data mukaba murafatanya urugendo ariko ugasanga muratanye mu kinogo ariko ico gihe ndavuga ati rero nta muntu yakwizera uwundi cyane ngo nuko umuntu akijijwe ndavuga ati rero jewe ubunye n'igihe ndimo je nta relation shaka none ubu ndayijamwo bitugeze ko ntagomba gukora mariage ubunye ni bimwe nyene bishobora kubata mu caha ndavuga ati nta relation nshaka muri kino gihe sindabishaka yego none ico gihe wasenga iryo sengesho ibi abo bantu bararetse kuza kukurondera ntibaretse ariko nabigizayo kuko yene namaze kubw'Imana ngo ntavyo nshaka sinzonabikora yego navuze ati sinzobikora baraje ariko sinabaha umwanya Okay, nashaka rero tubwire ni gute nk'umwana w'Imana wavyirinda kubera wari ufise watubwiye ati je nta wandaba nta wambwira ati mbega kwe kutashutevye ni gute nk'umwana w'Imana wirinda ivyo bintu mbega wakora iki ni gute wigenza nk'umwana w'Imana yego urakoze cyane ico gihe urumva nari ndangije ishuri nari ndangije secondaire iki akazi kandi narakoranye n'ibikorwa byo mu rugo kubera umva abahungu ababara abahungu nta bikorwa byinshi baba bakora narakora ibikorwa byo mu rugo iyindi gahunda yanje kwa kuja gusenga nayifise n'imirimo nakora kuri church nkayikora ariko nyuma yaho nagiye gutangura university mba muri ivyo gusa nta kindi kintu nakora nta bindi bintu nabamwe kwari gusenga nuko kwiga nta kindi no kugenda kuramutsa nk'abagenzi bawe ariko abagenzi benshi nari mfise no nabarabo twiganye bakenya kuko umva mu Rwanda sinahize igihe kinini noneho nabo bo kuri church nabarabo gusa muri abo bagenzi mwiganye ntabakosha ntaba kugira ati reka tugende muri ibi kubera bazi yuko na deje nta muntu amuraba mbega ntiwashobora gushukika muri iyo nzira kundaba barandaba ariko jewe hari n'ukuntu nari imeze nari impoze cyane kandi abagenzi banje bari bazi yuko hari ibintu nyene ntabamwe bari bazi ko ibintu ntashobora kugenderamo ntashobora kubamwo yego ibyo rero nibaze ko byatuma nyene hari bimwe na bimwe batambwiye ati ngwino tuje muri ibi yego okay Nadeja arahejeje gusenga iryo sengesho yego ni ryari wasuye kumva ati ubu unye ngomba ni ryari wahuye na atleta abantu batabizi ndabivuge ganade yego abantu batabizi Nadeje umutware wiwe n'umukozi w'Imana muri CRC je ndamwita ngo numwigisha ni umukozi w'Imana yitwa Tasia ahora aramaze kuza mu kiganiro ca warubizi mu biganiro vya mbere turaza gushiraho link munsi muze kuraba ikiganiro twakoranye n'umutware wiwe ni gute mwahuye na Tasia urakoze cyane rero umva nakubwiye isengesho nakoze kandi nukuri ryarandinze cyane kuko n'igihe byaza nko mu mutima nkavuga turiya muntu ndabona nyine ni sawa ameze neza nashi ndibuka isengesho nakoze kandi ni nkaho nari narahiye imbere y'Imana
nkavuga ati no sinshobora ariko rero ico gihe carageze ico gihe numva yuko harageze igihe umva benshi baza barambaza haba no kuri eglise ati we bibize gute ko yaba babona abakobwa tungana bamwe barafise abagenzi babo bagendana bakaza barambaza ati we bimeze gute oya nyine bambaza nta muntu ntaki nkavuga toya none ico gihe je ndavuga ati rero je ndifuza ko umuntu twoza dushaka kubana dushaka kumarana nk'igihe tuzinanye na nk'imyaka nk'ibiri basi nivyo nibwira rero ico gihe rero harigera igihe nyuma yanda ndogera ndagenda imbere y'Imana nkuko nagiye imbere y'Imana karenda byasengesho ndavuga ati Mana rero ndaje imbere yawe nje kukubwira ubu unyi yuko wa mugozi ukuraho narashizeho ubu ati rero ubunye ndashaka guhura n'umuntu wangeneye ko tuzobana ndayibwira ati kandi nje sinshaka yuko mpura n'abandi bantu ngo ngerageze ndabe ko byocamwo ejo bundi namubwira toya ndashaka uhita umuza nkuko nari nabisenze imbere yaho ndashaka uhita umuza n'umuntu wangeneye uko tubana ariko imbere yaho uwo muntu nari nafashe igihe kinini yacu kumusengera namusengera naho namuzi ngubisengesho wasenga gute narasenga ngo Imana imuzigame imugirire neza imuhe umugisha ibintu byinshi namusaba umugisha mwinshi avuga ati ahari aho ngaho nawe acyayizerera aho hanze nkanje niko navuga atari kumugirire neza namusengeye igihe kinini yanukuri noneho nkagereka ko n'ibintu ushaka umuntu ushaka ko tuzobana ameze gute azoba ameze gute navyo nabivuga noneho hari umu bishop wacu yanatwigisha ko tubwira muri gake ibyo wavuze umva yo no bishop wacu muri eglise yaranatwigisha akatubwira ati umva ushaka no kumucapa umucape amugenda imbere y'Imana usenge uvuga ibyo ushaka byose nukuri nanje ndashima Imana ko nabashije kubimenya hakiri kare mboneraho no kubwira abantu badukurikiye yuko buri mujene wese ahari ariko aratwumva akwiriye gutegura urugo gusengera umuntu bazobana umuntu yifuza ko bazobana uko amwifuza ibyo amwifuzamo akwiye kumusengera hakiri kare ataragera muri ico gihe cyo kubaka urugo nukuri kuko ni ibintu by'ingenzi cyane akenshi yaye bamwe iyo hageze cyangwa iyo yamubonye ari haja kubisengera ati Mana urugo rwanje ruze rugende neza ariko ivyiza nuko buri muntu wese akwiye umuntu wese ariko atwumva umujene akwiye gusengera urugo rwiwe akiri muto ibyo ariko ashaka urugo rwiwe ko ruzomera akabisengera ni byiza cyane rwose kandi nanje byarankoreye nukuri ndashimira Imana cyane ikindi numva novuga nuko hariho n'abandi bashobora kuba ariko badukwikira batevye kubaka urugo kumva zitabaturutse ko bagitegereje ababo nabo nukuri twababwiye yuko bakwiye kuba imbere y'Imana cyane bagasenga kuko ijambo ry'Imana yatubwira mu itangiriro yuko buri muntu wese Imana yamugeneye uwo bazobana hariho n'ijambo numva twosoma ndumva ryo gukora ku mutima wabo muri Yesaya 34 Yesaya 34:16 34:16 haravuga ngo nimurondere mu gitabo c'Uhoraho musome nta na kimwe co muri ibyo kizobura nta kigore kizobura ikigabo caco kuko akanwa kiwe ariko kabigeze kandi mpwemu ziwe akaba arizo zibikoranije amen 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 ijambo ry'Imana kwene ritubwiye buri muntu wese ahari afise uwiwe ahubwo ugenda imbere y'Imana ariko nubwo ahari
hari igihe adashobora kuza uko onye, birasaba yuko ubanza kuja ku mavi ugasenga ukamuhamagaza, kuko hari igihe umwasi satani ashobora kwitambika mu bintu byawe ibi bigateba. Rero no kubwira aho dukwikiranye yuko ukwiye gusenga Imana ugahamagaza umuntu wawe arahari. Nta muntu numwe nkuko ijambo ry'Imana bitubwiye, nta muntu numwe yabayeho adafise uwiwe, arahari. Ikindi naco numva novuga uko nako ndavuga ko buri muntu wese akwiye gusengera urugo rwiwe akiri muto atararushikamo, nuko akwiye gusenga kugira ngo Imana izimuhuze n'umuntu yamuteguriye. Yes, kuko buri muntu wese hari ikintu Imana iba yagambiye kumukoresha muri ino si, hari umuhamagaro Imana iba yamuhamagariye kumukoresha. Rero ni byiza yuko muhura noneho mwese nk'uko Imana yabigambiriye, nk'uko tuvyumvise Imana iba yagambiye ko buri muntu wese azohurana n'aka kabiri babasha kubana ndetse bakabasha gukora igikorwa cayo neza. Rero mu gihe rero upfuye kujana n'uwo ubonye utabanje kuja imbere y'Imana ngo usenge wumve mwe mu Imana kwiyobora yuko ari we mukwiye kubana, ico gihe hari igihe ubusha umugambi w'Imana. Kuko Imana ihuza abantu izi yuko ati naka tuvuge nka wewe dada, Imana yaguhuje n'umutware wawe, ibona yuko wewe dada hariho ibyo uzofasha umutware wawe cyangwa umutware wawe ibyo azogufasha kugira ngo icyo Imana yagambiye kubakoresha kibashe gusohora. Rero ico gihe iyo abantu rero iyo upfuye kubana n'umuntu wese abashije uhuye nawe utigeze wumva ijwi ry'Imana, utigeze usaba Imana ngo iguhuze na wa muntu vy'ukuri koko yaguteguriye, yari mu mugambi wayo, kuko Imana iba yateguye kuduhuza. Nkuko iba yateguye kuduhuza, ico gihe nukuvuga wa mugambi w'Imana ntubugisohoye. Sinzi ko ngaho turiko turahumvikana. Rero nukuri ni byiza cyane yuko musengera abo mukwiye kubana, mugasenga Imana ikabayobora, ntimupfe guhura n'uwari we wese ngo murabanye uramukunze, kuko abana igihe tutwagwa n'amarangamutima, ariko canke rimwe na rimwe tukaraba ibintu, ariko nukuri bene data ibintu umushakwana n'umuntu afite ibintu ejo bikaba birabuze, canke ari mwiza ukundi kuntu ejo bikaba biragiye. Rero ubanye n'umuntu kubera ubwiza bwiwe wabonye, ukwikiye ubwiza gusa canke ukurikiye ibintu, nukuri nabashishikariza yuko mukwiye gusenga Imana ikabayobora, mukazohura nabo yateguye ko mubana kugira ngo muze mubashe gusoza umugambi w'Imana yabateguriye. Yego, amen. Bana b'Imana, je numva umenga ikiganiro twogihereza hanyene, ariko tutararangiza. Imisi yose nama mvuga yuko hariho, uranabivuze neza, hariho abantu bunyene bariko barastrugglinga bavuga ati ndacerewe, ndatevye, imyaka ibaye myinshi, hariho ibitariko biragenda neza, hariho ibitariko birakunda, hariho abantu bategereje uruvyaro, umuntu uwo ari we wese mu gihande ciwe hariho breakthrough ategereje, ariko mbega urindirira hehe? Urindirira muri yehe position? Mbega uri umwana w'Imana? Uri umwana w'Imana? Kuko ngaho ijambo ry'Imana arabisomye neza, aravuga ati umva umuntu uwo ari we wese Imana yaramutegura uwiwe, ariko ni kuba uri umwana w'Imana. Rero nashaka abantu bifuza gucika abana b'Imana, abantu bashaka kwakira umwami Yesu muri ino saha, nashaka tubafashe nade, sivyo? Tubafashe, kuko narabonye abantu benshi bararaba ikiganiro bakavuga ati n'umusi twakiriye umwami Yesu kubera ikiganiro twabonye twahinduye ubuzima, ndabonye yuko nshobora kubandana ndindiriye isezerano Imana yampaye. Rero ni nkuko natanguye mvuga ni reka amaso yacu ahange kuri Kristo, kuko inosi iraruhije,
ubwayo iraruhije mbese utari mu mana nukuri ntushobora gusurvivinga it's hard very hard ariko reka amaso yacu tuyerekeze kuri Kristo rero amba utaramumenye uwo Kristo amba utaramumenye uwo Kristo nagira ndaguhamagarire kumwakira sinzi yuko hariho abantu bazotwandikira ngaha bakiriye umwami Yesu nukuri nashaka musubire muri risengesho kugira mushobora gucika abana b'Imana kandi muhindurirwe ubuzima na sinzi ko twabafasha ego cyane ego murakoze cyane reka buri muntu wese ariko aratwumva asubiyemo ano majambo umwami Yesu nizeye ijambo ryawe uyu munsi wa none ndashaka kukwakira mu bugingo bwanje ngo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ndashaka mwami ngo uhanagure izina ryanje mu gitabo c'urubanza wandike izina ryanje mu gitabo c'ubugingo uyu munsi mpisemwo kwitwa umwana wawe nkwemereye yuko aba ari wowe uganza ubugingo bwanje mu izina rya Yesu Kristo sinze shima amen amen abazokwakira umwami Yesu bazotwandikira hari nimero ziri munsi y'ikiganiro turasavye mutwandikire canke no muri commentaire tubandanye ikiganiro cyacu tuja ku musozo nade rero ni gute wahuye na Tasi kandi uramutora uravuga ati uyu ni w'Imana inzaniye ego urakoze cyane reka ndabivugeho akantu gatoya ego urumva nkuko nababwiye yuko nasenze Imana no kuri Imana yarumvise gusenga kwanje Imana irumva gusenga kwacu kandi iyo tuyihamagaye iraza gakora iyo tuyemereye kwinakora irabikora ikibazo gusa nuko bamwe na bamwe tuja dusenga Imana ngo Imana tuyobore tubona abacu ariko ugasanga habaraciye ku ruhande bagiye no kwironderera yego rero Imana no kuri narayitegereje ndayigira icizere cyane yuko izobikora rero yarabikoze mbona wa muntu arimwe bya bintu nipfuza byose hari ibintu bimwe na bimwe ntushobora kubona byose ariko ibintu nyamukuru nari nabibonye byose kandi nibyo nabonye twari utuntu dusanzwe ngaho kuvuga ngo umuntu abyibushe kuko icyo gihe ntiyarabyibushe muri liste yawe harimo umuntu abyibushe nga bitarenze ariko icyo gihe ntiyarabyibushe ariko ndavuga ati reka sikaye ibyo ntibigende ariko nabonye ibintu nyamukuru ntashaka kubura n'uyu nyene rero amazi n'ukuri rero mu byo wari wasabye wavuze ati wabonye igiki cakwemeje neza cyakintu uvuga ati uyu ni wewe yego urakoze cyane ico gihe icambere cyabinyemeje nuko cagihe nari mbwiye Imana ngo ibikureho kandi impuze na wa muntu Tasi yaciye ico gihe nyene yazico gihe nyene kandi nukuri sinzi ikindi naco cabinyemeje nuko amaze kuza sinigeze ndavyemera sigeze ndamwemera ahubwo ndibuka n'umunsi wa mbere abimbwira namusize ahantu yicaye ndigendera ndagenda arababara ariko arandondera uwundi munsi ndamwitaba aranganiriza arambwira ico yashaka kumbwira ariko numva ko bidashoboka n'ukuri numva ko bidashoboka kuko yari umuntu nubaha cyane yari umukozi w'Imana tubona hari imbere atwigisha umva nabona n'umuntu ari anduta cyane mu myaka anduta mu bwenge anduta mu buryo bwose yari umuntu abantu bose bubaha avuga none jewe ntabwo bishoboka numva yari umuntu numva atankwiriye n'ukuri niyo mpamvu n'ukuri burya Imana n'igitangaza Imana ikora ibirenze ibyo we wayisabye n'ukuri Imana yampaye ibintu byari birenze ibyo nayisabye n'ibyo nari niteze jewe niyo mpamvu ari byiza gutegereza Imana
yigeze gukora ibikora neza rero ico gihe yamaze igihe abimbwira n'ukuri ndanka kumwemera ndavyanka kubyemera kenshi gashoboka yaragerageje ndavuga ati oya abonye ko vyanse nawe atangura gucika intege noneho ikindi gihe ndafata igihe cyo kumubaza ibibazo numva nifuza ico gihe nawe nyene yaravuze ati mpeka manaje umuntu noneho je nahora ndi mwarimu wiwe none ntigarutse mbaye umunyeshuri yego ndamubaza ariko naho nyene yaransubiza ibibazo nabifise byose namubajije ariko naho nyene sinemera kuko numva nshaka nubwo mbona ko bya bintu byose nasaba icambere cyo nasaba umuntu yubaha Imana umuntu tuzofatanya gukorera Imana umuntu nico kino cambere ahubwo canaza ni ibindi ntarinze kubivuga ibyo nabibonamwo byose bya bintu ariko nkaba nshaka ngo Imana imbwirire simpave intwegwa noneho n'amaranga mutima yanje ndashaka Mana noneho ukora ikindi kintu kinyemeza ko umuntu ari we Mico gihe rero cyose twari tumazemwo hageze igihe nawe acika intege asa nkaho ashaka kubivamo kuko yanyandikana message simusubize ndamusubize n'ukuri kuko navuga ati uyu muntu hava yibaza ko mukeneye nyene cyane nkikawusha nkazomusiza nk'inyuma y'iminsi 3 ambwira ati ni sawa gusa ariko nyuma rero yaho nkomeza naciye mfata ikindi gihe cy'amasengesho adasanzwe kugira ngo Imana none ndashaka unyemeze none ko umuntu ari wa wundi kuko rimwe na rimwe nubwo nigiye ivyo byo kumureka kumwishura biki narumva ijwi ringaniza ati none wewe kwansavye umuntu ameze uku kandi ibi bintu akaba bifise kwikora mwanka kandi iki ni cyagihe wavuze ati urakinegura na wa muntu igihe carageze kubera iki Mumva iryo jwi riranganiza muri jewe ariko ntibigarukira noneho rero mico gihe nayo mazimwo amasengesho shaka confirmation nyene nyemeza ko ari we umusumwe ndaryama mwijoro ndyamye ndumva ijwi rimpamagara rirampamagara mu izina na Deje byukura abo umugabo wawe none bukeye urumva biba birabaye bukeye bwaho urumva ko Tatien yasa nkaho yabivuyemo yambwiye mu nyuma ati umva nawe yarababaye nyene yasenga Imana avuga gute ndiko ndimara amazi imbere y'uno mwana Deje danamuruta ariko wowe yafise amakuru kuva kera kwese ndifite amakuru ariko nta nakimwe yigeze ambwira ngo ambwire ngo impamvu ni ibi canke ibikamaze kubona yuko nasi oya nta nakimwe yigeze ambwira ewe uzi kino cyabaye ahubwo je nije nasubiye kuja kumurondera ego nije nasubiye kuja kumurondera umva n'ama gift urumva ndamusaba umwanya ngo duhure ndamusaba aho duhurira nuko ndategura ayo magift ndayamushira mbanza no kuyahisha ahantu tubabanza kwicara nja kuyazana mu nyuma so ndamubwira ico nashaka kumubwira ariko urambwira ati kubiki wabikoze ibyo ushaka kumbaza kubiki wawe wamuhaye gift kandi aribo ahubwo baba bakwiye kuduha ariko impamvu nabikoze numva ko umuntu namusingiye kuva kera umuntu namutegereje nakoze ibishoboka byose numva ari umuntu adasanzwe none Imana yamumpaye numva ari umuntu adasanzwe n'ukuri nkwiye kuba uwo muntu ari we namaze kumenya ko ari we byarangiye numva ari umuntu adasanzwe aho nkwiye no kumushimira kuba yaje kumpitamo kandi n'ukuri Tatien yari umuntu abantu benshi bipfuza yego kandi n'ukuri nabona yuko ari umuntu jewe ntari nkwiriye bivanye naho yari arugwego yarimwo yego n'ukuri rero nuko byagenze amen yego mu nyuma rero ariko nawe araza arambwira yuko yicanye amakuru yose nadereka tugeza tuzomutumira umukozi w'Imana kandi ndazi ko aza kuturaba nukuri umukozi w'Imana turagutumiye live iyi naye turayishaka muri kumwe mwese kandi ndazi yuko hari abantu izofasha ngira ndaguhe
iminota sinzi ukoresha ari kitarenze 5 ugira ico ubwiye abantu bariko baraturaba. Mbese hari abantu bariko baraja bariko baragerageza kurondera, bari gusenga, bariko barasenga nkuko wasenze, barindiriye isezerano ry'Imana. Mbega abo bantu wobabwira iki? Urasi ico babwira n'umunsi canke abari ico barindire, kuko ico urindira ku Mana umwe wese abafise umutwaro wiwe yisangije, si umugabo gusa, hariho n'umwana, hariho akazi, hariho ibintu vyinshi umwana w'umuntu aba akeneye. Mbega abo bantu wobaganiriza iki n'umunsi? Yego, urakoze cyane. Nukuri ibintu byose biva mu gusenga. Nukuri namva nashishikariza abantu bariko badukwikira gusenga, bagateba cyane mu masengesho, kandi ikindi naco bakagereka ko kwihangana, bagategereza igihe cyo gukora kw'Imana, kuko Imana ikora ibikwiriye mu gihe gikwiriye kandi ikabikora neza. Nukuri nabashishikariza ko bakwiye gusenga cyane, kuko amasengesho ni ikintu gikomeye cyane, kuko bagatitiriza imbere y'Imana, kuko baba abantu bategereje urubyaro. Nabasaba cyane mu gusenga kwacu ko dukwiye guhagarara cyane ku ijambo ry'Imana. Baba bategereje urubyaro, nukuri mwibuke ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira, kuko ijambo ry'Imana ngo uko riri niko na Kristo, kandi uko Imana yivuze nuko nyene. Usenge wizeye uhagaze ku ijambo ry'Imana. Imana niyo yatubwiye yuko mugende murondoke mugwire mukwirisi. Rero nawe uri umuntu utegereje ubyara, uhagare ku iryo jambo, kuko ni Imana yabyivugiye iyo nyene, ntije yivugurutsa. Uhagare ku iryo jambo. Abategereje kubaka izabo bagitegereje, muhagare ku ijambo twasomye, kandi ni ijambo ry'Imana ikongera ikatubwira mu itanguriro yuko igihe Imana yabwira Adamu yuko adakwiye kuba wenyine, ahubwo akeneye umufasha. Rero nibyo bihagarare ko udakwiye kubaho wenyine n'ukuri. Rero n'abandi bose bategereje, kuko abantu tugira ibibazo bitandukanye. Shaka ibihwanye n'ikibazo, shaka ijambo ry'Imana ihwanye n'ikibazo cyawe, kuko nta kintu na kimwe cyatugerageza ijambo ry'Imana ridafite ico rivugako. Uhagare ku ijambo ry'Imana, usenga Imana, utitirize. Nagomba kwibutsa wa mupfakazi duhora dusoma muri Luka, igihe yashaka ko umucamanza amurenganura, umucamanza ntiyamuhaye umwanya, ariko yakomeje agenda, kandi umucamanza ijambo ry'Imana itubwira yuko ngo ntiyubaha Imana, ariko yagize isoni z'uwo mutamakazi, kuguma agenda aramucira urubanza. Rero no ku Mana, none ijambo ry'Imana igasoza itubwira aho hantu ngo none uwo mucamanza ko atubaha Imana, ko yabashije gukora ibyo, njyewe mukomeje kuza imbere yanje byagenda gute? Umva rero, ntucike intege bivanye n'ikibazo cyose buri muntu wese arimwo. Komeza utitize imbere y'Imana, ntucike intege. Nukuri n'ijambo ry'Imana ryabivuze, riri muri Luka, ariko igice sindacibuka neza, ariko nukuri mukomeze mutitize imbere y'Imana, bizotungana. Ego, murakoze. Amen. Nade nagira ndagushimire. Yego, wakoze kuza kubana natwe. Ndazi yuko ikino kiganiro ndazi yuko hari abantu kizohindura, ndazi ko hari abantu kizokongerera ivyizigiro, kandi nivyo nsenga nsaba Imana. Rero nagira ndagushimire, wakoze kuza kubana natwe. Imana iguhezagire. Amen. Nakoze nukuri namwe. Ndagushimira na timu yose ya media. Ndashimira mufatanya gukora kino gikorwa, nuko Imana ibaha umugisha, muraduhezagira cyane, muhezagira abantu benshi. Nukuri turabashimira Imana cyane, kandi Imana ikomeze kubagirira neza mu buryo bwose, no kubasiga buzuza ubwenge. Yego. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Nagomba mfata umwanya
nshimira abantu bose badukurikiranye abazoraba ikiganiro ndazi yuko hari abantu baraba ikiganiro haheze 2 weeks amezi 5 hari umuntu yaravye ikiganiro cari giheze amezi 5 yaragwaye afise ikivyimba mu nda arakira rero ndabizi yuko hari umwanya wose ushobora kuba uzoraba iyi video ndazi ko hari Imana izokora mu buzima bwawe rero nagira ndabashimire abashoboye kuraba kino kiganiro abazokiraba Imana ibahezagire kandi izobahishurire vyinshi ivyo tutagiye turakorako Imana ibahezagire nashaka nshimira abantu bose twakoranye media team abantu bama badufata no mashusho abantu bategura hano hantu production Imana ibahezagire Leani Media n'ababyeyi yuko arabizigirwa please no kuri mu barondere n'abantu bazobakorera amashusho meza kandi atotse meza cyane ndazi ko abantu bama batubwira ngo amashusho yo muri warubizi ni meza cyane nukuri turabashimira abantu Leani Media niyo idukorera ayo mashusho mu barondere yego hamaje nateguye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze tukaba dukorera muri Phoenix Arizona mu ishengero rya Christ Life Center tukaba dufite igikorane tumaze umwaka wose twuguruye ishengero nukuri ni anniversaire ikomeye dushaka gushima Imana dufise umukozi w'Imana azova muri Canada muraza kubona flyer mubona ama programme yose ni kuva le 22 gushika le 24 turabesavye abari hafi n'abari kure nukuri kaze tubane mu bwiza bw'Imana ariko mu ndwi hagati CLC irafise kwa gatanu turaterana turase praise and worship kuva 2 z'ijoro gushika midnight kaze tubane aba bari kure iyi live ahamubona ikiganiro warubizi icako niho live ibe iri kirabera please mukurikirane hama ku munsi w'Imana naho nyene turaterana kuva isaha 4:30 gushika saa 7 hingamo kaze tubane naho nyene hama ikiganiro warubizi imisi yose kija live kwa gatatu 5 p.m. nukuri 5:30 kaze muze murakiraba mugisharinge n'abandi baba badashobora kukibona kuko tumaze kubona kenshi abantu ubu n'abantu nibo basike batubwira ati nimutwigishe kuri iki mutuzanira umuntu n'uyu atubwire kuri iki nivyo tuba dukeneye rero ndabashimire Imana ibahezagire mwakoze kudukurikirana ndabakunda cyane God bless you bye bye Warubizi